Ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mwahisemo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Kaze mukurikirane makuru yaranze inondwi twaraye turangije. Amakuru yaranze inondwi tuyahere kuri ino nkuru aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yuguruye icese ibikorwa by'ishirahamwe bene ntare hagati mu gisagara ca Bujumbura. Araheza atanga impanuro zikomeye kugwaruka. Ivyo bikorwa byatangujwe n'urugendo aho iryo shirahamwe rikorera muri building Agora hano mu gisagara ca Bujumbura, bibandaniriza mu Kigobe aho bita ku Bashinwa, aho mbere amajambo yaranze uwo munsi yavugiwe. Ni inkuru twatohorejwe na Sofoni Ico Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarayuguruye ku mugaragaro ibikorwa vy'ishirahamwe bene ntare hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori vyo kugurura ibikorwa vy'ishirahamwe bene ntare bikaba vyatangujwe n'urugendo aho iryo shirahamwe rikorera kuri Agora building iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori nyezina bikaba vyabandanirije mu Kigobe ku Bashinwa, ari naho havugiwe ijambo nyamukuru y'urubanza. Gukundana, kwirinda ubuhumbu, kugira umwete n'ubwira mu bikorwa zikaba ari zo mpanuro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahaye bene ntare. Kw'izina ryanje no kw'izina Dade Burundi turi n'akanyamuneza ntangere kubona indoto za Dade Burundi ziriko ziraja mu ngiro biciye kugwaruka kungaha i Burundi. Imbere yuko tuza ngaha twabanje kugendera ishirahamwe Mofav na Red Company, n'amashirahamwe twabonye ko ari amashirahamwe y'urwaruka rufise kazoza gafatikiye ku mpanuro nziza twabahaye mu rwaruka rwacu, aho tutibagiye na bene ntare. Muri iyo ntumbero rero nk'urongoye ishirahamwe Dade Burundi twishikiye hano kugira ngo twirabire neza ibikorwa iryo shirahamwe risanzwe rirangura, tumenye ko dushobora guterera agacumu k'ubumwe. Ishirahamwe bene ntare rihurikiyemwo urwaruka rugizwe n'imikangara, imiyabaga, abigeme n'imisore bakiri mu mashure mato mato ndetse n'ayisumbuye hamwe na kaminuza. Twihaye intumbero yo gukura amaboko mu mpuzu mu kurangura ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere kandi byo guteza imbere n'igihugu cacu. Nta n'umwe atoshima ivyo bakora, kanatsinda umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye Varisito yama yarivumereye mu guhamagarira abarundi gukura amaboko mu mpuzu, umufuko uronke amafaranga ndetse n'umunwa uronke ico ufungura. Reka tubakeze mu kubakomera amashi menshi cane kubwira n'umwete iri shirahamwe ritanguranye. Reka ndabasabe munkize amashi. Urugwaruka rwacu turarukeje kubera twigisha bumva, barumviye impanuro twabahaye igihe twigisha abana bari mu buruhuko ndetse n'abari mu ndaro. Twagira kandi dukeze n'ishirahamwe Movav. Iryo shirahamwe rero murabona ko mberewe, narigendeye ncamvayo ndahasumiye. Aha anye nashize kugira ngo mubone ivyo urwaruka rwacu ruriko rurakora. Kuri uno munsi intererano twifuje gutanga ni impanuro zikurikira zizofasha kugera mu bigero kandi n'ishirahamwe bikabandanya
gutera imbere nibazikurikiza bakazifata nka nkama. Muze murangurane umwete n'ubwira ibikorwa wishinze mwisunze indero nziza mwahawe n'abavyeyi. Mwirinde ibyoza bibasamaza bibajyana mu buhumbu n'izindi ngeso mbi nk'uko bishobora kubatesha intumbero mwihaye. Mushire imbere umukano, urukundo, mutibagiye gusenga Imana kuko ariyo soko rya byose. Muze mugendere akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ibikorwa muzorangura bize bifashe mu guha izina ryiza mu Burundi ndetse no mu makungu. Ibikorwa murangurira mw'ishirahamwe Benentare bize bibugururire iyindi miryango, mutere imbere, muze mufashe n'urundi rwaruka rubonereko akarorero keza ko kwiyungunganya no guterera mu iterambere rusange. Natwe nk'abavyeyi kandi nk'ababitangiye imbere tuzohengeshanya bafata mu mugongo uko dushoboye, kandi duhamagare n'ubundi rwaruka rwose kugira umushinge mwiza. Burya abarundi barayamaze nizija guhona zihera ku nama, rero nizija gukira zihera ku nama. Ishiramwe Benentare rikaba rihurikiyemo urwaruka rurenga 500 ruva mu ntara zose mu bwoko bwose ndetse no mu miryango yose nk'uko byashikirijwe na Ndayishimiye Keza na Viketia asanzwe arongoye iri shirahamwe. Ndayishimiye Keza na Viketia avuga ko nubwo bamaze kugera ku rugero rwiza rwo gutangura ntabwo baragera ku rugero bifuza bivanye n'imitahe, agasaba ko boshigikirwa kugira ngo bashike ku ndoto zabo zo guteza imbere igihugu cyacu. Rigizwe n'urwaruka ruva mu bigo bitandukanye igihugu ruri mu moko yose y'abarundi. Kubera byabonetse ko hari urwaruka rutaciye mu ishuri ariko rukaba rufite ingabire zitandukanye, ishirahamwe Benentare ntiryabakubiriye ahubwo ryarabiyegereje kugira ngo ibafashe gushira ahabona izo mpano zabo mu kurangura imyuga itandukanye ifasha iterambere. Ubu rikaba rigizwe n'urwaruka rugera 500 rigendera ku kigo kivuga kiti waruka tuje hamwe twese twubakire igihugu cyacu. Iryo shirahamwe yihaye intumbero yo gushira ahabona impano zitandukanye ziri mu rwaruka rw'abarundi kugira ngo zifashe guteza imbere urwaruka nyene hama riterere no mu iterambere ry'igihugu. Urwaruka ruri mw'ishirahamwe Benentare nk'uko twabamenyesheje turangura ibikorwa bitandukanye bijanye no gushariza mu mazu canke ibibazo biberamo imanza izo bita decoration mu rurimi rw'igifaransa. Dufise ubuhinga bwo gutegura neza imfungurwa, guhingura ibikoresho bitandukanye, gushona impuzu, kuraza imico n'akaranga igihugu, gutunganya imanza n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ishirahamwe Benentare nk'uko mwavyumvise rifise imigambi myiza itandukanye yifuza kurangura, mugabo naho rishobora kwigeza ridafashwe mu mugongo n'ambega abavyeyi bacu, abadukurira, amabanki mu kutunoza imitahe, abarongoye amashirahamwe atandukanye, eka n'abandi kanatsinda barayamazeho nta mukuru abura mukuru. Kandi ngo igitugu kirakura kirisumba ijosi. Turifuza rero ko mudushigikira mu buryo bumwe cyane ubundi kugira ngo dushobore gutera iyi ntambwe tuzoshikirane twihaye. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano, iterambere rusangi ari kumwe na baburamatari barongoye intara zigize igihugu cacu, ba musitanteri barongoye amakomine agize igihugu cacu n'abaserukira abandi mu nzego z'umutekano baragize inama itariki 25 z'ukwezi k'umunani, bakaba barabira hamwe ingingo zofatwa kugira ngo batuze igiturire mu gihugu, bongere banatere umukono
ku bikorwa bagiye gukorera abene gihugu. Iyo nkuru tukaba twayitohorejwe na Godefroid Nunzubumwe. Kuwa 26 Myandagaro niho haba inama y'abarongoye abandi haba mu ntwaro no mu mutekano. Ibibazo bikuru bari bigiye hamwe kwari ukumvikana ku mugambi w'ubushikiranganje kubijanye no kugwanya ibiturire no gushira ku mukono ku masezerano y'ibyo bagiye gukorera abene gihugu. Kurikirana umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusange. Nagira ndabahikaze mwebwe mwese kandi ndabashimira ko mwitavye iyi nama igizwe n'ibikorwa bibiri bihambaye ari byo vyibi. Ubwa mbere kwemeza umugambi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano wo kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu. Amatungo y'igihugu mabuza amatungo rusange. Ubwa kabiri gutera igikumu ku masezerano yo kuzorangura ibikorwa mwishinze mwebwe nyene gukora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022. Banyakubahwa bapfasoni bashinga nayo batumire bahiye. Nk'uko mubizi haraheze igihe kinini cyane leta y'u Burundi iriko igwanya ibiturire no gusesagura amatungo rusangi, ariko n'ubu abene gihugu baguma basemerera bavuga ko hari abakibandanya basaba ibiturire. Ubushikiranganje bwacu rero ko aribwo bujejwe gukingira abene gihugu no kubatunganiriza, na cane ko ari twe tubegereye cyane kuva ku burongozi bwo ku mutumba, dutegerezwa kubafasha kubakurako ababaka ibiturire n'ababanyaga utwabo. Murazi kandi ko no mu bakozi bakukira ubushikiranganje bwacu hari nabo abene gihugu bidogera baka, haba mu barongoye intwaro cyangwa abajejwe umutekano bakabidogera ko babaka ibiturire. Eka n'abandi bidogerwa bakorera mu ntara cyangwa mu makomine turongoye. Bamwe murababona cyangwa murabumva bakambura abene gihugu tujejwe guhagararira, tujejwe kurongora. Iyo abarongoye intwaro cyangwa abajejwe umutekano bafumbatishwa baba bariko baha impigi ubugizi bwa nabi, naho bidakorwa na bose biratukisha igihugu, bigatukisha n'abari mu bushikiranganje bwacu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi asaba ba musitanteri kubahiriza amasezerano biyemeje narijya ngo libaye irya mbere haba ukwiyemeza amasezerano imbere ya leta maze bakayasabikanya nabo basanzwe barongoye. Kuvyerekeye amasezerano muhejeje kugirana n'ubushikiranganje, muraheje gushira igikumu ku masezerano yo kuzorangura ibikorwa mwiyemeje kuzokora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022. Mwibuke ko ibi bikorwa ari mwebwe mwabyiteguriye, mwe nabo mukorana. Aya masezerano yateguwe hisunzwe politike y'igihugu yo gutunganya neza akazi ka leta, politique de gestion de performance dans le secteur public. Muhejeje gukurikira icigo cy'umuhinga kuri iyo politike. Intumbero nyamukuru ni kugira umukozi wa leta agira umwimbu mwiza, hageze gusuzuma ibyo yakoze nawo ntibamurenganye canke ngo abeshe ko yakoze kandi ata mwimbu uboneka yerekanye. Kuri ba musitanteri nabo batowe, abene gihugu bazoronke aho bahera mu kuzosubira kubizigira. Banyakubahwa bapfasoni bashinga naye, n'ubwa mbere kuva Burundi bubaho
abarongoye amakomine biyemeza imbere ya leta bakanabiterera igikumu ko bazorangura ibikorwa byose byategekanijwe. Twabonye kandi ko babihimbariwe kanatsinda n'iteka kuri bo, iteka ku makomine barongoye, iteka ku benegihugu, iteka ku gihugu cyose. Ndasaba musubire mubakomera amashyi menshi cyane kw'izina ryawe. Kandi ndabemereye ko leta y'u Burundi atakitazokora kugira iterambere rusangi ishware mu makomine, ku mitumba n'amakartier yose agize igihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo nama yarangijwe no kwemeza igikorwa cyakozwe n'umugwi ku buryo bwizwe bw'uko bagiye kugwanya igiturire. Uwo mugambi ukaba wemejwe 100% n'abari bitavye. Hagiye kuba isekeza ryo gupima ikiza corona ku banyeshure bose bo mashure y'indaro. Ibi vyavugiwe mu nama yahuje umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza corona virus. Ivyavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa na Sofoni Hico Burundi. Hagiye kuba isekeza ryo gupima ikiza corona mu gihugu cyose ku banyeshuri bose bo mu mashure y'indaro. Ibi bikaba byavuzwe n'umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza corona mu Burundi, aho wari wakoranye kuri wa 24 Myandagaro umwaka wa 2021 kugira wihweze ibijyanye no kwikingira ikiza corona ingene vyifashe mu gihugu. Uwo mugwi ukaba wize no kubijanye n'isekeza ryimirije ryo gupima abanyeshuri biga baba mu mashure y'indaro mu gihugu cyose. Abanyeshuri biga mu mashure y'indaro bakazopimwa bose, ndetse n'abiga mu mashure y'indaro ariko bakaba bataha. Kurikira Dr. Jean Baptiste Nzorironka Nkuze, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Biboneye hagize kuba inama y'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca coronavirus. Iyo nama rero ikaba yarabiye hamwe ubwa mbere ibijanye no kugwanya umugera wa coronavirus aho bigeze mu gihugu. Ubwa mbere kubanza gushimira abarundi bose bene igihugu bose ingene baguma bongereza inguvu mu kwitwararika kwikingira uwo mugera wa coronavirus, eka mbere no gukingira abandi. Bikaba mbere ivyo bibonekera no mu biharuro yuko bigenda biragabanuka. Tukasaba kandi yuko bobandanya bubahiriza ziriya ngingo zo kwikingira ico kiza, eka mbere n'abafise ibimenyetso babandanye bitura amavuriro kugira ngo baze barabapima bongere babahe n'imiti. Uwo mugwi kandi warabiye hamwe ibikorwa vyo bavyihuta muri kino gihe. Bakaba umugwi wabonye yuko hakenewe gutegura gupima abanyeshure bose basanzwe biga mu mashure y'indaro. Muri iki gihe amashure yimirije kugururwa. Ico gikorwa rero kikaba kizotegurwa n'ubushikiranganji bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ufashanije n'ubushikiranganji bujejwe indero n'ubushakashatsi. Ico gikorwa vyibonekeje ko hariho abantu bategeza kukigiramwo uruhara runini, aho twovuga nk'ababuramatari, abajejwe indero mu ntara, abajejwe amagara y'abantu mu ntara, aba musitanteri basanzwe barongoye amakomine. Bakaba rero ko baratangura kwitegura hakiri kare mu kurindira aho ubushikiranganji bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida buzobahera intumbero y'aho ico gikorwa kizotangurira. Kurabira hamwe kandi ivyankenerwa, umugwi wabonye ko igihugu citunganije neza kuko ivyankenerwa kugira ngo umugera wa corona ugume utwanywa vyose birahari.
mu gihe mu Burundi habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abanyagihugu n'inzirakarengane mu bice bitandukanye by'igihugu cacu, inama nkuru ONPGH isaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu gukora amatohoza yimbitse ku bwicanyi bwahekuye u Burundi mu bibanza bitandukanye. Aha twovuga nko mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke, mu Rutegama mu ntara ya Muramvya ku magenekerezo ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 no kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Iyi nkuru nayo nyene twayitohorejwe na Sofoni Hicu Burundi. Gihe mu Burundi haba ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abanyagihugu b'inzirakarengane nk'ahariya mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke ku itariki ya 11 Rusama umwaka wa 2018, hamwe no mu Rutegama mu ntara ya Muramvya ku itariki ya 21 Ruheshi umwaka wa 2021, inama nkuru ONPGH yongeye kwiyamiriza ibyaha by'iterabwoba, yongera isaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Engineer Jean Dodier Mutabazi arongoye inama y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko, ibyaha bituruka ku ntambara n'ibindi byaha bisinzikaza agateka kazina muntu, mu kiganiro yayabanditse n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 23 Nyandagaro umwaka wa 2021, yamenyesheje ko iyi nama inezerejwe no kubona abenegihugu babana neza mu budasa bwabo badakumirana. Urwego mpuzamakungu ONU washinze ko umunsi w'itariki 21 Nyandagaro wa buri mwaka uzokwama uharirwa kwibuka abantu bahuye n'ibyago bituruka ku byaha by'iterabwoba. Ibyaha by'iterabwoba ni ibyaha bikorwa n'umuntu umwe cyangwa umugwi w'abantu mu ntumbero yo guhungabanya umutekano babicishije mu gutera ubwoba abandi bantu. Uko abisigura kose, iterabwoba riguma rifatwa nk'icyaha c'agahomerabunwa gisinzikaza agateka kazina muntu. Iterabwoba rirashobora gukorwa n'imigwi y'abantu bigenga ataco bahuriyeko n'ubutegetsi. Twihweje ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abenegihugu b'inzirakarengane nk'ahariya mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke kw'igenekerezo rya 11 Rusama mu 2018, hamwe no mu Rutegama mu ntara ya Muramvya kw'igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka, n'ahandi tutarinze kwibutsa, inama nkuru ONPGH imenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Inama nkuru ijeje gukinga no kurandurana n'imizi amabaturutse ku ihonyabwoko, amabaturutse ku ntambara n'andi mabi asinzikaza agateka kazina muntu, isubiye kwiyamiriza yivuye inyuma ivyo vyaha vy'iterabwoba, kandi ikongera gusaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Inama nkuru ONPGH isubiye kugaragaza ko yifatanije n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi hamwe n'abashitse ku icumu, ikaboneraho no gusaba leta, amashirahamwe ategamiye leta yo hanze n'ayo mu gihugu kubandanya bafasha abo baguye n'ivyo vyago mu kubaremesha no mu kubaronsa ivyankenerwa. Inama nkuru ONPGH isaba abategetsi bakuru ba leta ko bandanya bakomeza ubucuti hamwe n'ibihugu bibanyi ivyo mu karere mbere no kw'isi yose mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi, bagakoresha uburyo bwose bushobotse. Inama nkuru ONPGH irakeje leta nkozi, leta mvyeyi ku ntambwe ibandanya itera mu kubaka imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'ayandi makungu, byaba ibihugu vyo mu karere canke ivyakure. Inama nkuru ONPGH irakongurukira leta kukungene igwanya yivuye inyuma iterabwoba, cane cane mu kurungika ingabo gutabara mu bindi bihugu nko muri Somalia n'ahandi. Inama nkuru ONPGH irakeje abenegihugu, abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro
ku kuntu bakora buzuzanya mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Iyo nama ikaba ibasaba kuguma barikanuye. Inama nkuru ONPGH iranekerejwe no kubona ko abenegihugu babana neza mu budasa bwabo badakumirana, haba mu by'ubwoko, amadini cyangwa imigambi. Igahimiriza ko bose bobandanya biyamiriza ububisha bwose butuma umuntu atotezwa azira ubwoko, idini cyangwa ibindi bimuranga. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yaruguruye icese ihayanishwa gurishwa bise mu Gifaransa Salon Industriel ryabereye muri Hotel Source du Nil kuri ubu wa 2025 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2021. Iryo hayanishwa gurishwa ryahuje amahinguriro atandukanye yo mu gihugu cacu c'u Burundi n'ayavuye mu karere. Iyi ni nkuru twatohorejwe na Ponsier Sibomana. Kuri uyu wa 2026 myandagaro uyu mwaka niho hatanguzwa imurikagurisha ry'amahinguriro ngaha mu Burundi, ivyo bita Salon Industriel mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo birori bikaba vyuguruwe na nyene cubahiro umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Intumbero y'iryo murikagurisha ryateguwe n'ishirahamwe Association des Industriels du Burundi, kwari uguhanahana ivyumviro n'abavuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ukuntu igisata c'amahinguriro cotezwa imbere ngaha mu Burundi, narijyako iryo shirahamwe ry'amahinguriro ryemeje no gutanga ubuzi kugwaruka. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko ashima urugero amahinguriro ageze ko ngaha mu Burundi, ariko agasaba ko abafise ivyo barangurira muri ayo mahinguriro bo bikorana ubuhinga bwinshi kugira ngo ibidandazwa vyabo bishobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Asaba bipfuza kandi gukorera muri ico gisata gukora tankomanzi ngo mbere na leta ntaco itazokora mu kubashigikira. Nayo uwuserukira ishirahamwe AIBE mu Burundi avuga ko yiteze ikintu gikomeye muri ico gikorwa kuko bazomara imisi 3 bahanahana ivyumviro n'abatari bake, kandi agashima ko leta imaze gutera intambuko ishimishije byo gushigikira amahinguriro gaha mu Burundi. Ariko ngo naho biruko barakeneye ko hoshigwaho ikigega gitanga ingurane zishurwa mu kiringo kirekire. Asaba leta kandi ko yogerageza gushiraho politike nziza ijanye n'ivy'amahinguriro. Nayo ngo ku kibazo ca COVID-19 cotuma abanyamitahe basabwa kwicandagisha, yamenyesheje ko urucanco rudakwiye kubuza abantu gukora imirimo yabo mu karere kuko ruhabwa uwuvyipfuza. Kurikirana ubuserukira AIBE mu Burundi. Ibibazo bikenewe yuko byova mu nzira ni cane ibibazo bifatiye ku ubuhinga dusanzwe dukenera mu mahinguriro yacu. Ivyo bibazo rero bikenera yuko haba ariho abanonosoye ivyigwa bijanye n'amahinguriro mu byo dukeneye. Ibindi bibazo bikeneye kuva mu nzira n'ibibazo bifatiye ku uburyo bukenerwa mu mahinguriro kugira dushobore gushora ibyo tuhingura ku masoko mpuzamakungu, kubera ko hari amahinguriro amwe amaze gushikana urugero aho badashobora kuronka ibindi birenga ko kubyo basanzwe bimbura bashobora gushora ku masoko yo hanze. Urero turamaze kumva yuko leta ico kibazo c'amahinguriro gifashe mu minwe kugira ngo gitere imbere. Ico rero dusaba cane nuko uburyo bukenewe bwo kugura amamashine, uburyo bukenewe bwo kuronka ibyo bya matière première byoshobora kuboneka bidatevye. Ibindi dukeneye nuko politike yo guteza imbere amahinguriro yamaze kwemerwa yoshobora kuja mu ngiro bidatevye. Ivyo navyo bikaza gukorerwa hamwe, tukabikorera hamwe twebwe na chambre de commerce na chambre ya AIBE turi kumwe n'ubushikiranganje bujejwe amahinguriro n'ivyo kudandaza n'ingenzi kugira ngo dutere intambwe tutaje guteba. Ivyo dusaba leta nuko yokora cyane ivyijejwe. Leta yamuvyijejwe nuko ifasha mu gushiraho amategeko meza n'ingena amategeko akurikizwa. Ibindi navyo nuko ifasha kugira ngo abantu bafise ibibazo bifatiye ukungene abadandaza batse gukora borohewe baroraniwe. Ivyo rero nibyo twitwe bya facilitation du commerce. Dusaba yuko leta ivyo bifata mu minwe kandi yabitanguye. Ico dusaba nuko byo bandanya bagashaka bagira n'umurindi munini gusumba, kubera ko iby'amahinguriro n'ibintu bikenera kuja mu mahiganwa. Amahiganwa rero hakwiye kuba amahiganwa y'amahinguriro
cyo kimwe nuko yakwiye kuba amahiganwa y'amareta y'ibihugu kugira ngo tujane twese tawusigaye inyuma rwose. Turabashimiye inshuti bagenzi mwahisemwo gukwirikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Amakuru yaranze inondwi naha arangiriye, tuzosubira guhura ku munsi wa mbere nk'ano masaha. Murakoze.